Ngako ngiye gukwiza amazi ahagadutse n'imigezi ahumye, nzoshungururira umutima wanje mu rubyaro rwawe n'umuhezagiro wanje kubagukomokako. Bazotutuza hagati mu bwatsi buremvye nk'ibiti by'imiharaba biri ku nkengera y'amazi. Umwe azovuga ati ndi uw'Umukama, uwundi yitirire izina rya Yakobo, uwundi nawe yiyandike mu kiganza ciwe ati ndi uw'Umukama, yitwa izina ry'Isirayeli. Aba n'abantu batatu bari imbere y'Umukama. Umwe aravuga ngo ndi uw'Umukama, uwundi akavuga ngo ndi mwene Yakobo, uwundi akandika mu kiganza ciwe akavuga ngo ndi Isirayeli. Mukama, turi imbere yawe kandi turemesheje dukomeje n'ubuhanuzi bwaciye mu kanwa ka Isaya mu kigabane ca 44 umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5, akaba ariho twakiririye iri jambo ry'ubuhanuzi. Uratubwiye ko ugiye gukwiza amazi ahagadutse, uratubwiye ko ugiye gukwiza imigezi ahumye, uratubwiye ko ugiye gushungurura umutima wawe ku rubyaro rwacu. Ubukomezi bwose Mukama buva iwawe, imbaraga zose nyaguhora ku ngoma zitangwa nawe. Akira amashikano akomoka mu kami k'imitima yacu, uheze uduhezagira. Turinde kubabara, twagure twagukirwe, dutabare dutabarwa. Turinde ibiduhohotera, amaraso ya Kristo aducikire. Uwo duhuriye muri iri jambo ryawe afite uburwayi butandukanye, ko yemeye akikorera umusaraba wiwe agakurikira Yesu Kristo mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ndamusabiye gukira, ndamusabiye kubohoka, ndamusabiye gutegwa iteka no guteturugwa mu makuba atandukanye. Iruzirikane nyaguhora ku ngoma ko atanumwe urahebuza, niho natwebwe ubwoko bwawe tukwishimiye. Usuzume urabe ko tutakuryaryanije, usuzume urabe ko tutakwiba, usuzume urabe ko tutagifata minenegwe. Ijambo ryawe uheze uduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Dukugwe kw'ibyaha n'ibyago, duhabwe ubwiza n'ubwizigirwa, duhabwe ibyiza n'ibyishimo, turindwa akabi n'akabibi. Amen. Tugiye Kristo, muraho muraguwe neza, ngo Mukama agiye gukwiza inzuzi ahagadutse. Kandi inzuzi Mukama azana ni ububasha bwa mutima mweranda. Ngeho Kristo yavuze Yohana 7:37 arabivuga ngo ari umunsi mukuru usumbiye, ngo mwebwe mwese munyotewe, kugira ngo inzuzi z'amazi abeshaho zitembe ziva mu nda zanyu. Tuje mu gihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, tugaheza tugakugwa ko ibisuzuguro byose. Turacyari mu ntango z'igitabo cya Esidrasi. Duherutse kumva urutonde rw'abavuye mu bunyage, abahungutse. Usuzume urabe nawe kurimo. Muri igabane cya kabiri cy'igitabo cya Esidrasi, umurongo wa 68 haravuga ngo bamwe mu batware b'imiryango y'abasekuru igihe bashika mu ngoro y'Umukama Yerusalemu, baciye bahereza amashikanwa avuye kugushaka
kugira ngo ingoro y'Imana isubire ishingwe mu kibanza yahoramo. Bimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu yavuye mu bunyage, atanga ishikanwa rikomotse ku mutima ushimye, akaritanga atarihaye umuntu ariko azi ko arihaye Imana. Ngo batanze amadarakuma y'inzahabu 61,000, imina z'ifeza 5,000 n'amakanzu 100 y'abaherezankuka, babitanga badafatiye kuco umwe wese ashobora kuronka, babitanga bafatiye kuco umwe wese ashobora kuronka, babishira mu bubiko bwagenewe ico gikorwa. Abaherezankuka, abarevi n'abandi bantu basanzwe, abaririmbyi, abasangarembo n'abasuku bunganira abarevi bose, n'abasuku bunganira abarevi bose bagerera mu bisagara byabo. Gutyo abanyisirayeli yose bagerera mu bisagara byabo. Ntihakagire n'umwe yiyumvira ko hariho ukugaruka mu ngoro y'Umukama wakereje ishikanwa ryo mu ngoro y'Imana. Uzoba wihenze gose. Uzoba wihenze cyane. Uzoba wihenze kandi cyane. Ngo bose baribwirije. Uruhumbe rwongera kubakwa rero. Turi mu nyigisho y'amajana 345 turayitangura. Nimurindira kubaka ingoro y'Imana ari uko babategetse, n'umusaruro wanyu uzoba muke. Ukwezi kugira indwi gushika bene Isirayeli bari mu bisagara byabo. Hanyuma abantu bakoranira i Yerusalemu bose uko bakabaye. Yozuwe mwene Yotsadaki arahaguruka ari kumwe n'abaherezankuka bene wabo, na Zorobabeli mwene Saratiyeli nabo bene wabo bubaka uruhimbi rw'Imana y'Isirayeli kugira ngo baruherereze ko inkuka nk'uko byanditse mu itegeko rya Musa. Nk'uko byanditse mu itegeko rya Musa umuntu w'Imana. Bongera gushinga uruhimbi ku mushinge wago kuko bakinye abantu basigaye muri izo ntara. Baruherereza ko umukama inkuka zo mu gitondo n'izo ku mugoroba. Baraheza bahimbaza umunsi mukuru w'insago nk'uko byanditse, bahereza inkuka ku munsi bakurikije igitigiri nk'uko cyashinzwe ku munsi. Mwabyumvise amazamu. Ibyo biheze bahereza inkuka yama itangwa mu mboneko z'amezi nizo zose zo ku minsi mikuru yagenewe umukama, hamwe n'izo z'uwo wese ahereza umukama ishikanwa rivuye ku gushaka. Kuva ku munsi wa mbere w'ukwezi kugira indwi batangura guhereza umukama inkuka, ariko ingoro y'umukama ntiyari bwashingwe. Baraheza bashikiriza amahera abatunzi, abasatuzi b'amabuye n'ababaji, baha abanyasidoni n'abanyatsiri ibyo kurya, ibinyobwa n'amavuta, kugira ngo bavane ibiti by'amasederi muri Libani babishikane i Yafa babicishije mu kiyaga. Bari bahawe uruhusha na Sirusi umwami w'Ubuperesi. Umwaka ugira kabiri bamaze gushika ahahora ingoro y'Imana i Yerusalemu, mu kwezi kugira kabiri, Zorobabeli mwene Saratiyeli na Yozuwe mwene Yotsadaki hamwe na bene wabo basigaye, abaherezankuka, abarevi n'abandi bose bavuye iyo bari barangarije bakaza Yerusalemu, batangura kugena abarevi bamaze imyaka 20 n'iyirenga ngo bahagarikire ibikorwa by'ingoro y'umukama.
yozuwe abahungu biwe na bene wabo, kadimiyeli n'abahungu biwe bene yuda bavira hasi rimwe ngo bahagarikire abakora ibikorwa by'ukubaka ingoro y'Imana, bari kumwe na bene henadadi abahungu babo na bene wabo b'abalevi. Abubatsi bahejeje gushinga umushinge w'ingoro y'umukama, baciye bagena abahereza nkuka bambaye umwambaro wabo kandi bafise n'inzamba, be n'abalevi bene asafu bafise urusama, barahaguruka ngo bahayagize umukama nk'uko byategetswe na Dawudi umwami w'Isirayeli. Bararirimba bahayagiza bongera bashimagiza umukama, bahanirana bati, umukama ni mwiza, nk'ak'ubuntu agirira Isirayeli bwamaho imyaka yose. Igihugu cyose naco cyaza kiratera impundu n'ijwi rirenga mu gihe bariko barahayagiza umukama, kubera ko umushinge w'ingoro y'umukama wari ushinzwe. Hanyuma benshi mu bahereza nkuka, abalevi n'abakuru b'imiryango ya basokuru, abakurambere bari barabonye ingoro y'umukama ya kera, baza bararira baboroga cane igihe bariko barashinga umushinge w'iyo ngoro babona, ariko abandi benshi bagatera impundu z'akanyamuneza n'ijwi rirenga, gushikaho abantu batashobora gutandukanya ijwi ry'impundu z'akanyamuneza n'induru y'amarira y'igihugu, kuko abantu barahogora cane, urwamo rwabo rukumvikana kure. Aha rero ngomba nganire nawe. Ngomba nganire nawe ngo icyatumye abatama ba kera barira, ngo icyatumye abatama ba kera bahogora, ngo ni uko bari basanzwe bazi uko ingoro ya kera yari yubatse, bacabona ingene bayubatse. Ibi bintu mubizane mu buhanuzi bwavuzwe na Yesu Kristo bukandikwa na Matayo. Yaravuze mu kigabane ca 6 ngo ariko uwubaka inzu akaba tubakiye kuri iri jambo, ngo ameze nk'umuntu yubatse inzu ayishigira ngo igenze, ariko atamushinga ufise, ngo ibipfumbuzi byose biraza bikayishitura. Ubundi itegeko ry'Imana ntawe uripfobya, ntawe urivogera, ntawe urikurako nta n'uryongerako. Inzu bariko barubaka zari inzu nziza zigezweho, ariko inzu bariko barubaka zari zitandukanye n'iz'Imana yari yaragenye ngo bubake. Ibintu muyinyumvirize, nimukora ibintu uko mubyumva, mukabigeranya n'ibyo mushoboye, mukabikoranya n'ibyo muzi, mudashingiye ku itegeko ry'umukama, umwe atigera ahinduka n'itegeko ryo ridahinduka, ibyo dukora byose ni ubusakosa.
ibyo dukora byose ni ubusa gusa ngo bararitse barijijwe nuko bari bazi uko Imana yabitunganije ariko babonye nabo uko babikoze kandi igitangaje babandi bayubatse bo bari bafite ibyishimo bari bafise amahoro bari bafise akanyamuneza mu guko bari babikoze siko Imana yari yabigenye. Uko bari babikoze siko Imana yari yabigenye. None rero muze turaba itegeko ry'umukama ico rivuga, turaba ubwuzure bwa kera uko butubera ubwihisho, turaba ubwuzure bushasha uko butubera igitutu, gutyo duseruke nk'ikintu nyene nk'igitegwa giserutse kandi kije kwabiryamo abantu bafungura. Ubundi abana b'Imana bari abwirizwa kuba akanyamuneza mugabo ni tuhaba tutarisobanukirwa akanyamuneza karagoye. Abasi b'Ubuyuda baburagiza bubatsi b'ingoro y'umukama. Iyo turiko turisanasana, iyo turiko turubaka, iyo turiko turegera Imana abasi ntibabura ariko muhumure uri muri twe bwarakomeye gusumba bari kwisi. Abasi b'Ubuyuda na Benyamini bumvise ko abari barajanywe kugirwa imbohe bariko barubakira ingoro umukama Imana y'Isirayeli bagenda kwa Zerubabeli no ku bakuru b'imiryango y'abasekuru bababwira bati reka tubafashe kubaka kanatsinda dusenga Imana yanyu nka mwebwe kandi tuyishikanira imbago kuva igihe Esari Hadoni umwami wa Ashuri atuduganiye ngaha. Ibisukanye abasi bacu baza kwihisha mu byo dushoboye gukora. Abasi bacu baza bagaragaza ko bariko barikora nk'uko Imana yacu ishaka ko dukora. Ngo abasi b'Ubuyuda na Benyamini bumvise ko abari barajanywe kugirwa imbohe bariko barubakira ingoro umukama Imana y'Isirayeli bagenda kwa Zorobabeli no ku bakuru b'imiryango y'abasekuru bababwira bati reka tubafashe kubaka kanatsinda dusenga Imana yanyu nka mwebwe kandi tuyishikanira imbagwa kuva igihe Esari Hadoni umwami wa Ashuri atuduganiye ngaha. Reka mbabwire umusenzi abwirizwa kuba inararibonye kuko umwasi ntaza yisha mu byo udashoboye gukora. Umwasi ntaza yisha mu bivuga uko utazi. Umwasi aza yisha mu byo ushoboye gukora kandi aza afise amarangamutima akeneye kuganira nawe kandi aza ashaka gukora nk'uko ukora kandi aza azi iby'Imana yawe izi kuzi. Umwasi w'umuntu ubundi ni uwo wese adashigikiye umuhamagaro w'Imana uri muri wewe kandi akakunyegeza ko awushigikiye. Ndababwira impamvu. Ari ikiganiro nigeze kwihweza kuri YouTube mu gihe perezida w'u Rwanda yari yugaye amasengero mwamwe mu Rwanda batumira umutumire baramubaza ati kugwawe ruhande umva perezida ibyo yakoze ari bikaravuga ati no ntabwo yakoze ikosa ati yavuze ngo izisengero ntizikwije ibisabwa niba bikwize hamaze bandanye zisenga ati kosa afise nirenga umuntu ahagarariye igihugu avuga no mutipa cibwenge. Igihe cyose muzobaho mudakwije ibyangombwa dufise igihugu cyo kwisi n'igihugu cyo mu ijuru Imana iragirane irahohotera amarangamutima yanyu mukagaragara nk'uko umenga abantu barabumva. Abantu bayobawe n'umwuka w'Imana bazovuga uko muri. Ubuntu mugana munyagaza mu mitima yanyu nibwo burandura amarangamutima yanyu. Si Bibiliya ndiko ndasoma.
aramubaza ati none kugwa uruhane bahohotewe ntibahotewe, aravuga ati no, guhohoterwa suko, ati nimba bari basanzwe biyubatse bakaba batari bafise isengero rishingiye ku mpome zine, ati nibahumure nimuhira bazosenga. Nsanga uri kuraba mu mateka ya Bibiliya ubundi eklezia uko yatanguye, yavuze eklezia si eklezia katolika muze muyibara, taza musomborotsa amarangamutima yanyu, mvuze eklezia mvuze umuryango w'abemera Kristo, eglise. Mu gihe cyo kwabigishwa ba Yesu Kristo, isinagoga ntibaja kuyisengeramo kuko yari y'Abayuda bakoramo imigenzo yabo n'imico yabo, ntibabemera kuko ntibahuza no kubica bari kubica. Isengero murazi ko Yesu Kristo yayinjiyemo rimwe rizima igihe azinguruye ubuhanuzi bwo kwa Isaya no muri Luka 2 ngo umutima wanje ngo umutima w'Imana kuri je kuko yasize ngo muri inkuru nziza. Nibace bashaka kumuca gacakenya, yarongeye gusubira mu isengero, agongeye kuboneka ikimenyetso cyo mu isengero, impuzu ya ifutse kuri atari ikicamo kandi ati byose birarangiye, umunyabwenge ni watontora mvibanga y'igicane. Abigishwa ba Yesu Kristo bamaze imyaka irenga 300 ijambo ry'Imana barivugira mu mazu y'abantu. Cyo gituma abaparo umuntu abandika ngo kwa kugenda kwa kubina gushika mu 313 Constantino aje akabiha agaciro akabyitike kandi bikejamo na politiki. Uyu munsi rero hari igicaniro kibi dufise gikomoka ku idini rimwe na politiki. Niyo mpamvu igicaniro ciza ari igicaniro cy'ukuyoborwa n'umwuka w'Imana, ugakora icyo Imana igusaba gukora, bisigaye ikaguhezagira ku musozi uhagazeko, kandi bisigaye ikaguhuza n'amajambo meranda watuweko n'abahebye ubuzima bwabo bakaza gucanira kugira ngo bakorere Uwiteka kandi ubwami bw'Imana butse. Iyo rero umaze kugera kuri icyo gicaniro, abasi b'ubuzima bwawe, abasi b'umutekano wawe, abasi b'amahoro yawe baragaragara, baraje ngo burya dusenga Imana yanyu natwe tukayisenga nko muyisenga, tukayiha n'amashikano nk'uko iyakunda. Reka da ikada abaranavuga n'igihe bene abo bantu nimwibaze ngo babara abantu batazi ibyaha, batabona n'impamvu, abo ni barutoyisohoke ngo reka tubafashe kubaka kanatsinda dusenga Imana yanyu nka mwebwe kandi tuyishikanira imbagwa kuvana igihe Esari Hadoni umwami wa Ashuri atuduganiye ngaha. Hari abantu baduza ahantu muga batagiye kuhahesha umugisha, hari abantu badugiye mu buzima bwo batagiye guhesha umugisha, hariho n'abadugiye mu rugo bwo batagiye guhesha umugisha. Umva umwana ngo ariko Zorobabeli, Yozuwe n'abandi bakuru b'imiryango y'abasekuru b'Isirayeli bababwira bati eka mwebwe ntimudufasha kubakira ingoro Imana yacu, ahubwo ni twebwe twenyene tuzokubakira umukama Imana y'Isirayeli nk'uko Sirusi umwami w'Ubuperesi yabidutegetse. Mwige kwitandukana. Niho rero abantu bo muri ico gihugu baca inkokora abantu bo mu Buyuda bakaza barabatera ubwoba ngo bababuze kubaka, baranahereye ababosha ngo bahebe umugambi wabo. Mu gihe cyose Sirusi umwami w'Ubuperesi yamaze gushika no ku ngoma ya Dariyusi umwami w'Ubuperesi nyene. Kamabwira ikintu kimwe, ibiduca intege ntibizobura, ibizakwereka ngo mbega ari bitagenda ukuzogira gute ngo mbega, reka mabwire dufise Imana ipfuhira ubutunzi bwayo buri muri twebwe.
mukanyara zigume kandi amatara yanyu yame yaka. Kini igihe cy'umugisha si igihe cy'umuvumo, mugabo ni igihe cy'umugisha kuwagana umugisha no kuwiteguriye guhabwa uwo mugisha. Urinde umeze gute, uhagaze gute? Ngo baba bagihaguruka bakiriye ngo mashikanwa baratanga bavuga ati twubake ingoro y'umukama kandi mugabo basi ntibabuza abo turabagenda nabo murabagendana kandi muri bo nabo abariyo ibanga Imana ikoresha kugira ngo idupime. Niyo mpamvu birivuga ngo ego nibe ego, oya nibe oya. Une fois passe, deux fois laisse, trois fois casse. Abasi barega abayuda ku mwami Ahasuwerusi. Ku ngoma ya Ahasuwerusi hakiri mu ntango, babansi banditse ibirego barega ababa mu Buyuda ni Yerusalemu. Mugihe aca Arutahashaseti, Bishelamu, Miteredati, Tebeyeli n'abagenzi babo basigaye bandikira Arutahashaseti umwami w'Ubuperesi. Unumwe yicwa na Horfeti. Orfeni. Igitabo cyawe gitamugiye cyane Nebukadinezari. Umwami w'Ubuperesi. Iryo kete ryari ryanditse mu ndome z'Icyaramu no mu rurimi rw'Icyaramu nyene. Rehemu mukuru w'intara y'umwanditsi Shimeshayi n'umwanditsi Shimeshayi bandikira umwami Arutahashaseti ikete ryerekeye Yerusalemu, ryatangura rivuga riti: Rehemu mukuru w'intara, umwanditsi Shimeshayi n'abagenzi babo basigaye, abacamanza, abatware, abaserukira intara, abanyacyubahiro, aberekewa, abababiloni, abashushani, abadesha, abahelamu n'amakunga asigaye, Asinapari umukuru kandi ahambaye yari yarangaje akayagerera mu gisagara ca Samariya n'ahandi hakurya y'uruzi n'ahandi hose. Iryo kete bamurungikiye ryabandanya rivuga riti: Mwami Arutahashaseti, twese abasuku bawe, twebwe tuba hakurya y'uruzi n'abandi bose, turamenyesheje umwami ko Abayuda baje bava iwabo bashitse iwacu i Yerusalemu, bakaba bariko barasubira kubaka ico gisagara c'ikigarariji kandi kibi, kandi bariko baruzuza impome basubiramwo n'imishinge. Umwami rero namenye yuko batazoba bagitanga ingorore, ikori n'imisoro, ico gisagara nicasubira kubakwa, impome zaco zikuzura. Nta nkeka ivyo bizotukisha abami ko ubu tubeshejweho n'ingoro, ntibikwiye ko tubona umwami ariko arakengerwa. Nico gituma twanditse tukabimenyesha umwami, kugira ngo ugomvye uvyironderere mu gitabo c'ibivugwa kuri basokuru bawe. Muri ico gitabo c'ibivugwa uzoheza wibonere kandi wamenyere ko ico gisagara ari igisagara kigarariza, gitukisha abami n'intara, kigategurirwamwo imigumuko kuva kera na rindi. Ico nico catumye ico gisagara gitikizwa. Turamenyesheje umwami ko ico gisagara nicasubira kubakwa, impome zaco zikuzura, naco uzoba ukironka kivuye hakurya y'uruzi. Umwami aca barungikira inyishu ati: Mukuru w'intara Rehemu, mwanditsi Shimeshayi
mwebwe bagenzi babo mu Bisamariya namwebwe muba ahandi hakurya y'uruzi gira amahoro. Ikete mwaturungikiye ryasomwe imbere yanje mu buryo butomoye, ndaheza ntanga itegeko. Baratohoza basanga ko kuva kera na rindi ico gisagara camye kigarariza abami, kandi ko imigumuko n'imigararizo yateguriwe muri co. Harigeze kuba abami bahambaye batwaye Yerusalemu bakaganza no hakurya y'uruzi hose. Ico gihe barahabwa ingorore ikora n'imisoro. Ubu rero nimutanga itegeko ryo gutesha abo bantu ico gisagara ntigisubire kubakwa gushikaho nzobahera uruhusha, kandi nimugabe ivyo ntimubifate minenegwe kugira ngo ikibi icongerekane ugihave gitukisha abantu. Urwandiko rw'iryo kete ry'umwami Arutahashaseti rumaze gusomerwa imbere ya Rehemu umwanditsi, Shimeshayi na bagenzi babo baciye bagenda barihutiye Yerusalemu aho abayuda bari babatesha ibikorwa bitwaje inguvu n'igikenye. Niho rero ibikorwa byo kubaka ingoro y'Imana i Yerusalemu bihagarara gutyo gushika mu mwaka ugira kabiri Dariyusi umwami w'Ubuperesi ari ku ngoma. Iyubakwa ry'ingoro y'Imana. Ibitubutsa amahoro n'ibitsogo. Niko byagenze uko yavuye yubakwa gute? Mwumve ngo kubakwa yarubatse. Hari ibintu biriko biraguca intege muri iyi minsi, hari ibintu biriko umva bagerageje kugutuka, bagutukana n'inkomezi ufishe, bagerageje kukwiyorobeka kugira bakwinjire bakurye bakwishijeko. Ibyo byose uratsinda. Nanubu bafatanije n'umwami. Uwo mwami murazi ngene yapfuye, twarabibonye mu gitabo cyo kwa Yudita. Orfene ni watanguye kuniga, amucisha mu kibaya ciwe. Wewe nurondera kwiyunga n'Imana, ibisigaye birekera Imana. Wewe nurondere kuzura n'Imana, ibisigaye birekera Imana. Wewe nurondere gukundana n'Imana, ibisigaye birekera Imana. Nimusubire gupapa, nimusubire gutono, werondera Imana. Na irahari ko kacu, irahari ko kawe. Rondera Imana. Abasi ntibazobura, inzira zabo ni nyinshi, muga inzira z'ubutabazi bw'Imana kuri twebwe zirenga igihumbi. Ejo tuzobona ingene bahavuye bubaka. Ubu rero hazoba haje umuhanuzi. Mwumve kongera kubaka igicaniro cy'umukama ico bisigura. Mwumve kongera kwihuza n'umukama ico bisigura. Uratera intambwe ngo wubake ukabona baguca intege, ukabona bagusuzugura, ukabona bakugaye, ukabona bakuganza, ukabona mugabo muhumure. Umwami atisobanukiwe adasobanukiwe itegeko ry'Imana, yarabishyuka byose, ariko muhumure, muhumure. Ni ngombwa Imana ico yagenye kizobaho. Abasi bagwira baduza bagire nasi ngibi. Arico batakoze. Bashobora no kwandikira umwe makombe. Mugabo muhumure kandi Imana ibamugisha. Mu izina rya Yesu Kristo abariho duhembukira. Amen.